ibindi byose n'inyongera ko ntushaka kuronka inzu, ntushaka kuronka amavyuzi, ntushaka kuronka ibintu na bimwe atabuzima ufise. Ibintu byose ushaka canke wumva wifuza canke byose ufise ubifise kubera ko ufise ubuzima. Uyu munsi Imana yo kwaka ubuzima wosigara witwa irindi zina. Ni ukuvuga yuko ari ibyo ufise ubifise kubera ko ufise ubuzima. Ubwo buzima ufise ubahanye nebwo, ubaha uwabuguhaye. Ntumurutishe ibyo wifuza canke ibyo ufise, ahubwo umushire hejuru canke umushire imbere nawe azuzabane nawe, kandi ibyo ufise ubifate nk'inyongera, ahubwo icagaciro ufise wumve ko ari Imana. Icagaciro ufise wumve ko ari kuba ufise Imana muri wewe. Ufise Imana muri wewe wumve ko ari cyo kintu c'agaciro ku buryo umuntu yoza kukikwaka wopfa umugabira bya bindi byose ufise. Twubahe ubuzima Imana yaduhaye, tuyubahe